itagira inkoho. Yarize Bibiliya ya buri. Hariya umusoda wamushinze kuri garde aca jana inkwanga akabibika aca kuri kuveya inko yahise. Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo noye kugucumura, kugira ngo ushobore guhagarara neza mu gakiza bisaba ko ufise ijambo muri nabihuza bizova kuguhutisha. Abazi gusoma bagire gutya. Ngabo hari uwundi muntu ari hano yaba yarazi gusoma abafise Bibiliya. Imana yakugiriye amahirwe umenya gusoma. Bibiliya igura 40,000 30 gutyo irakunaniye kugira. Mugabe igitenge c'50 nukigera umutwe, ikirato c'100 nukigera umutwe, ipantaro y'50 nukigera umutwe, ibiro 3 by'inyama ugenda ubiteruye ujanye. Ariko Bibiliya irakunaniye. Ushobora gukura. Cyo gituma dutunze abakristo mu madini iki gihe batagira urufatiro, batagira umusimamo. Ibihusi byose bije birakujana kubera iki? Muri we nugira ijambo. Icyatumye Yesu anesha Satani nuko yarabitse ijambo muri. Bundi Satani azi ijambo. Satani Bibiliya yose arayizi ariko arayicurika. Nuhura rero nawe ugahura n'umukozi wa Satani afise ijambo yacuritse azokugusha. Ejo tugusange wambaye ijipo kandi uhora wambara ipantaro. Ejo tugusange washizemo amameshi kandi wari umugabo. Kandi kubera Bibiliya abastare bajya babo impamvu batereka Madrid basomye Bibiliya ngo nabanazi Imana. Kubera ijambo barasomye Bibiliya ariko Bibiliya ntibayitaho. Haleluya. Kutagira ijambo muri wewe. Ndagomba ngo mube abantu bafise ijambo, babitse ijambo muri mwebwe, mutabitse ubuvugishwa muri mwebwe. Benshi bashaka ngo tubahanurire gusa, tubahanurire. Ariko ijambo niryo jambo ry'ubuzima, niryo jambo ry'ubugingo, nibwo buhanuzi butavanze. Iyo urifise urakomera. Biki jambo muri wewe. Utungi Bibiliya, utungi ijambo. Sinzi ko umuzungu yigeze kuza atakindi kimuzanye mu Burundi aje kugura amabibiliya, ahijeje kuyagura agaca yaturira. Yari hajya muri hoteli yajya mu Bwiza amunya kabiri. Yagenda akagura amabibiliya mu mazu agurisha amabibiliya, akagura amakarito n'amakarito y'amabibiliya, agaca agenda muri hoteli ahari agaca yaturira. Uko yaceza n'ijambo ry'Imana yaca yaturira. Bibiliya amahera igura n'amahera make cyane ku mahera igura. Ntiwari ukwiye kuba umaze imyaka 2, umaze imyaka 3 ujya mu rushengero utagira ijambo ry'Imana. Imyaka umaze uza mu rushengero ukabutagira ijambo ry'Imana. Hari amafaranga umaze gukonsora ngana amafaranga umaze kugura imyambaro y'impuzu. N'ubu no guharura impuzu wambaye zonyine ziri mu yarenza wanyumvise. Isaha yonyene irayarenza yo gura Bibiliya.
basha ngo hari ubukene ngo buteye ubwoba. Niyo mpamvu ntaburagura Bibiliya. Nk'abantu b'Imana utunga ijambo ry'Imana. Ukaba ukeneye kuba umukristo ashinze ku rutare, yubatse ahantu hakomeye, utunga ijambo ry'Imana. Atari gutunga Bibiliya gusa mu mpapuro, amajambo y'Imana uyamire. Fata umwanya wo gusoma Bibiliya, amajambo yaboroke uyashire mu mutwe. Yarigiye murafata umwanya wo kwicara nkafata imirongo kuyiboroka kujya tuboroka ivyigwa. Imirongo nkayifata mu mutwe nkasubiramwo. Umurongo nkawufata nkawusubiramwo, nkawufata mu mutwe. Kuko harugezo arantu ugera bitari ngombwa gusoma, bikaba ngombwa kuvuga ibiri muri wewe. Niba ahura n'umuntu aguye kubera kuba mu idini igihe kinini, uyazokugusha nawe nutaba wibizemo ijambo ry'ukuri. Haleluya. Mugira umwuka wo gusoma ijambo ry'Imana cyane. Cyo gituma ubona abakristo b'uyu munsi ntibagira urufatiro. Haleluya. None murabizi iyo dutangaza kwa Mungu tukavuga ati profesari kaza kubandanya, turaza guhanura, turaza gikone kirabandanije cyo guhanura, cyo kuvugishwa kumagufayo. Abantu babagera hariya hepfo. Mugabo tubabwiye turi muzi eske tuvuze ubuhanuzi cyo tubavuga ubuvugishwa, abantu nibasobanukirwa ubuvugishwa cyarico. Iyi Bibiliya n'ubuvugishwa ni Imana yavuze ivugiye mu bahanuzi, baca barandika bijya tubahanurira babo baca bavyandika. N'ubuvugishwa bwuzuye. Naho twosoma ijambo gusa twaca dutaha tuba twahanuriwe. No kurirwa ndasobanura nkafata ijambo nkasoma hama twaca dutaha. Kera abaherezi cyane abigisha b'ivyanditswe nibafata umwanya gusobanura ijambo, bagenda bagafata umuzingo w'igitabo bagasoma, bagiye gusoma bakisohokera bagataha ijambo. Ubu nibwo buhanuzi, ubu nibwo buvugishwa. Ubundi ni kubera ko ibitabo bitacandikwa, Bibiliya itari kirandikwa. Ubundi ubuvugishwa burabandanya mu ijambo. Amen. Mugira ijambo. Yesu ikintu yakoze asezeye abigishwa biwe, agarutse aje kubasezera ubwa nyuma, ngo bari mu nzu barasohoka ngo bagenda berekeye ku musozi. Bageze k'uyo musozi wa Elayono, ngo arambura ibiganza arabahezagira, ngo abahumekerako kugira ngo batahure ivyanditswe. Yabahumekeye ku mwuka wiwe kugira ngo batahure ivyanditswe, kugira ngo batahure Bibiliya. Niyo mpamvu igihe abigishwa bariko baravuga ijambo ry'Imana barivuga nk'abantu bagize, barivuga nk'abantu babize za teoloji, kandi atama teoloji bize, kuko Yesu yari yabahumekeye ko umwuka wo gutahura Bibiliya. Ndashaka ko uyu mugoroba uhabwa umwuka wo gutahura Bibiliya. Kuvuze amen urayifise? Utahuriye adaye. Utahuriye adaye. Urayifise mugo ntayo wanzaye. Kutibagiye kuza wambaye. Ngo nayibagiye gute? Utibagiye kuza wambaye. Haleluya. Kutibagiye telefone. Kutibagiye kurya. Ninde aravyibagira kurya? Ninde? Kuruma wazesha. Watibagiye. Wazereka ntabwo. Kujya utibagira kurya, niko udakwiye kwibagira ijambo ry'Imana. Niko udakwiye kwibagira gusoma ijambo ry'Imana uko bukeye. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana. Cyangwa tuzubagira.
kugira ngo mubigisha. Paulo yabwiye Timoteyo ngo Timoteyo mwana wanjye ibi ndakwigishije ndabikwigishije kugira ngo nawe ubyigisha abandi bafise ubushobozi nabo bwo kubyigisha abandi. Burundi nari ishure ishure nderabigisha. Ni ishure nderabigisha. Mbega iryo shuri nderabigisha nirimwe abigisha n'abigisha bigisha abandi bigisha kugira ngo abo nabo bazoje kwigisha abandi bigisha. Iyo tubigisha no kugira ngo ibyo tubigisha namwe muze mubyigisha urundi runganwe, so kugira ngo gusa mubyumve no kugira ngo ubyigishe ujyataje ubyigishe urundi runganwe ruzoza hanyuma. Iyo uri kurakira amajambo no kugira ngo uzuyagendere uzuyahereza abandi. Amen. Bibiliya barayisiga warara mu rutarara muhira Bibiliya aho ujura ijana uko simategeza kugira agasakoshi cyira mu Bibiliya nande gose Bibiliya ntabyo kumbira. Amen. Haleluya. Iyo ngiye iyo mbyutse sinambara sengre ndavyumva nkumva ko ndi jene kumva ko hari ikintu mbuze yewe ni jene kubera ko iyo usoza udafise Bibiliya utumva ko hari ikintu ubuze. Iyo nambaye impuzu sinshiremo sengre ndumva ko hari ikintu kibuze. Niyo bishitse ko namaze kumenyera isaha iyo soze ntambaye isaha ndumva ko hari ikintu mbuze. Gute bishika umuntu akumva ko amenyereye isaha bukaba ubuzima muri we akumva ko atayambaye ikintu yabuze mugabo ubuzima bwiwe Bibiliya atayifise akumva ko ari ibintu bisanzwe. Nushobora gukomera nushobora gushika kure udafise ijambo muri we. Utunge ibindi byose ariko ibindi byose ijambo rirakomeye gusumba amafaranga, ijambo rirakomeye gusumba akazi kuko ijambo ryo guhesha akazi akazi niko guhesha ijambo akazi ko guhesha ijambo ariko ijambo ryo guhesha akazi n'abazifise abitwa ko muzifise ni muzisoma benshi ibice byinshi by'abazifise murazifise mugabo muzibuka hageze ko muja mu rushengero naco bimaze kuyitunga mugabo utayikoresha wotuma wirekera. Yitunga ariko uyisome. Haleluya. N'imiburiburi byakugoye ku munsi usome n'amashapitire n'abiri baza kandi si ngombwa ngo bitahure munone ko ibintu bitahure ariko ushaka kugera ahantu kuri page runaka muri Bibiliya ukabona ni ibintu menga nta kintu bimaze. Nguruvyaro rwa Adamu yabyaye Seti yabyaye Naka yabyaye Naka wowe kumva umenga ni ibintu atakintu bimaze none ibintu bisoma kugira ngo bize bimarire iki. Oya iyo bitaza ko bifise umumaro ntabwo bari kubishira muri Bibiliya. Ikintu cyose banditse muri Bibiliya bifise agaciro. Soma ijambo ry'Imana. Igihe uri kurasoma Bibiliya wowe urasoma naho utoba uri kwataha uri kurasoma wowe soma ubandanye usoma ikindi gice ubandanye ntushobora gusoma ibice bibiri gusome nk'imirongo 50 hatagizemo imirongo 2 isigara muri wewe ibiri naho yo bibiri naho waba umwe gusa usigaye muri wewe uyu umwe
ushobora kugutunga ubuzima bwawe bwose. Umwe gusa ukagutunga ubuzima bwawe bwose. Wowe gusa soma Bibiliya nawe umenga ni kijuno uri kurasoma. Oya si kijuruna nabwo amajuruna. Soma. Wowe gusa muri byo kurasoma hari ibintu bigenda biri asigara, hari ibintu arama rest agenda arasigara. Semeni haleluya. Ijambo tujya twasiga. Reka nabaza abanyeshuri. Wowe uri imbere y'ukuboroka icigwa. Tubanza kugira ngo utahure ubanza ugasoma umuhanga wo kwiga, ubanza ugasoma ugasubiramo ugasoma utari kura uraboroka, ugasubiramo ugasoma. Iyo usubiyemo 2 3 4 5 bigenda birishira muri cerveau, hanyuma ugaca ufata umwanya wo kuboroka rero ibyo ukeneye. Haleluya. Naho utoba wabiborotse bakazana icigwa bakakuzanira ikibazo, urashobora gutanga icegeranyo kibiri mu cigwa ukagira resume. Iyo ari umwigisha mwiza akabona ko atanze resume y'ibyo yakwigishije araguha amanota. Ariko utasomye shoboka bijya bigenda birasigaramwo nibyo burya nivyo byo bijya byasigayeyo nivyo byo. Haleluya. Umunsi ndababiye bivuga ngo muzomenye ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ni gute muzomenye ukuri? Ukuri muzokumenya cyane. Ukuri ko ari ko kuri mwijambo. Ukuri kubitse mwijambo, kubitse mw'ijya mirongo. Iyo uri kurasoma Bibiliya umenye ngo ni Imana iri imbere yawe muri ko muraganira. Wicaranye n'Imana iri imbere yawe nuko muraganira. Ni Imana iri kiravuga muri ko murahana, nuko muravuga. Gomana avugana nanje munakeneye kumva ijwi ryawe uryumva gutewe Imana. Wowe uryumva ukabaho. Haleluya. Kugira ngo uryumve yumvira muri bijya yashize muri ico gitabo niyo muvugana mukaganira. Nubwo ngo ndinde kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana. Wanasifi. Mu buryo bw'ijwi iyo uzumva umuntu asomye Bibiliya unashaka tuvugana n'icaka Imana ya Mana. Nabyo yana bivuga benshi kandi ni jambo yamufashije sije Imana yamuhaye. Vuga ati tuvuga ni jambo ryamfashije. None kubona Imana yawe yari guhereye he? Vuga ati iri jambo ryamfashije katubisange. Nimba na hari Imana uzi ko warihawe mu buryo special. Waza abantu biri barebesha kuri cyane. Ntavuganiye. Wowe wasomye umurongo abandi yawumvise kuri WhatsApp, abandi yawumvise kuri YouTube, ngo nguzo tuvugana ijambo. Imana vuga ati iri jambo yarafashije. Ni jambo numva ryamfashije. Reka nango tubisangire bafashe. Imba wumva. Hari abantu babivuga rero kugira ngo bempressione abantu. Bumve kuri gitangaza uvugana n'Imana. Imana yashatse ko abantu bafashwa. Si makuru nde kuvuga ngo niyo yari impa. Ariyo yari guhaye irabyemeza abantu tu. Bwana sifiwe. Ndiko ndabigisha ibyo ndiko ndabigisha namwe muze muvyigisha abandi. Semeni haleluya. Nako tworonka umwanya wo kwigisha kwa Mungu. Niyo mpamvu abantu bakwiye kuza ku ndwi hagati tukabigisha kugira ngo mu abantu bashitse, mu abantu batunze ijambo, mu abantu bafise ibintu bizima muri mwebwe mugendana ijambo nyajambo. Bana kugendana imiyaga. Abantu bafise agakiza k'umuyaga. Gahuha n'umuyaga.
kubera iki muri bo barake zamuri cyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Urazi dufate ka yagwe nk'akarorero nimba uri umusenzi canke uri umukozi w'Imana uri kurasengera umuntu agwate ufite nk'abadayimoni ukamusengerera mu ijambo ukavuga ngo iri jambo rivuga gutya Imana yaravuze gutya abadayimoni baratekera atari ibintu byinshi biri uravuga uwo kubwira abadayimoni ngo vamo ibyo rero wese yobivuga bwira abadayimoni ijambo iki jambo ry'Imana rivuga bazotekera utiri uravuga amajambo menshi. Ikindi kizotuma utsinda ibigeragezo igituma Satani umunesha ukamutsungusha nyina kamara marakiruka umutsindira mu cijambo ry'Imana rivuga ukamubwira ati Satani naho unzaniye ibi ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho noca mu amazi nazondengera iyo mukubise iryo jambo Satani yiruka ati baraguhana. Satani ukamubwira ngo Satani narasomye ko uhora hariwe mwungere wanje mu yandi majambo aho ndi hose arancunze umwungere acunga intama ko bya Satani ati nawe uri kuranyiruka inyuma iruhande zanje hari umwungere ntabwo bamfise ukamutsindira mu ijambo iyo mubwiye ijambo aratekera. Uyu mugoroba mwakire gutahura ijambo mu izina rya Yesu. Tahura ijambo ry'Imana. Iyo mutsindiye mu ijambo ariruka ndakwirukanye muti niyo uri kurasenga sengera mu ijambo ry'Imana sengera mu mirongo y'ijambo ry'Imana. Urazi gituma amasengesho yawe ari make iyo wageze gusenga no mu ijoro amasengesho yawe make usenga mu mubiri ntabwo usengera mu ijambo ntabwo usengera muri Bibiliya. Iyo usengera muri Bibiliya amasengesho yawe ntakama amasengesho yawe aguma dudubiza kubera ko ufise ibyo kuvuga. Amen amen. Ufise ibyo kuvuga ariko iyo udafise amajambo uvuga ukubita amajambo abiri ukuvugira he abantu bigeze kuba basoma Bibiliya bakaba batekereza kompara kiriya gihe n'iki gihe c'uno munsi uraba amasengesho ya kiriya gihe n'amasengesho y'uyu munsi urako bidatanga. Amasengesho wasenga wasomye Bibiliya cyane uwo munsi n'aya masengesho y'uyu munsi utagusenga uvuye ku kazi uburuhe bwaguhondaguye wiri uravugana n'abantu hageze kubera iyo uryamye mu ijoro wiri uravugana n'abantu ibintu bitandukanye hageze mu ijoro kubera uburuhe urabisubiramo ukabirazirana ugasanga uri kurasubiramo dufate nka mushari umufundi nzanira itafari nzanira amazi nzanira isima biriya nyene wiriwe urasubiramo kenshi bikongera ajya uryamye bikaba ibyo bigaruka. Iyo usoma ijambo cyane n'igihe ugiye urazirana imirongo y'ijambo ry'Imana kubera ko niyo iri muri we. Hageze kurazirana amazaburi urazirana imirongo ariko kubera wirirwa mu mafaranga uriyacuza amavuta hageze kurazirana kubera ko umwanya munini uri mu mavuta bitangira kurazirana amavuta hageze bivuga ngo ibibogaboga mu mutima n'iby'akanwa gatunumukana. Ibiri mu mutima mvuze wewe nimuko novuga n'ubundi kijya kintu ukora icubamo cyane ubuzima ubamo cyane nibwo bugaruka. Niyo mpamvu uzokwirinde kuvuga ibintu bibi hanze bizogukoza isoni ujyana bijya wiriwe muri hariya uzogira guca usinziriye abana bari hafi yawe wumva utangiye kubivuga wumva utangiye kuvuga ibishegu wiriwemo hariya muri birigara kuko nibyo biri muri wewe. Haleluya. Bika amazaburi bika indirimbo bika uzorabe raba abaririmbyi biki bo mu maeglise nibakigira amajambo yo kuririmba ariko ukurikiranya abaririmbyi
abaririmbyi ba kera baririmba bibiliya, bagiye gukompoza agakompoza bibiliya. Ariko abaririmbyi bubu ngo ni igihe kigezweho ngo nakuvuga ibintu byinshi, ugasanga yaririmbye agace kamwe k'utujambo dukeya n'akarefe, ahandi bagakubitamo umuziki. Kubera iki? Ni amajambo, ntibagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ariko ukurikiranye babatama ba kera, ushaka gukurikirana n'abaririmbyi b'isi basekera bajya baririmbyi b'isi, bariya ba kera uko baririmba ubuzima abantu babayeho. Ariko abaririmbyi b'uyu munsi baririmba isaku. No mu madini byaraje, ukaba umurinda kompoza indirimbo zo gutukana cyangwa akaririmba indirimbo y'imihayo. Abakubwiye nawe ukajya kubaririmba, kuko hari abakubwiye nawe ugakompoza akaririmbo. Ubuzima abantu babayemo buragaruka. Haleluya! Abantu abura amajambo avuga akaduga kuri podium agiye kuvuga abantu. Akaduga kuri podium yagira ijambo akaduga kuri podium agiye kuvuga abantu. Agira ibyo avuga, akaza kuvuga ubuzima bw'abandi, akaza kuvuga isaku z'abandi, kuko ntabyo avuze avuga. Mu bihugu biteye imbere ho bakoresha interineti cyane, abapasiteri babo ntibasoma Bibiliya. Ajya muri interineti akarondera ijambo, nacyo ngakoresha akanobikora. Nkajya muri interineti nkarondera ijambo, tereme n'ijambo, bagaca bampereza imirongo yose yo kumfasha iryo jambo, ingene nza kuryigisha kuva ku ntango kugeza ku yanyu. Nkasoma gusa muri kasoma ikinyamakuru, ayo majambo azobagirira umumaro, kubera ko nta mwanya bafise wo kuba hafi y'Imana, wo gusoma Bibiliya, wo gusenga. Bituma Satani yabashyizeho akaziriko. Haleluya! Iragira muri interineti gusa karaba cyaba amabushi cyamwitaye tunga ijambo n'abakobwa nutatunga ijambo ry'Imana. Imisoro hanze izugusha yitwa ijambo ry'Imana, atoza kubwira Bibiliya iravuga ngo ntimukimane kereka musezeranye. Mukimane neza ijambo ry'Imana. None siko birivuga, nimukimane kereka mwabisezeranye. Abantu benshi n'abapasiteri murumva asambanya umuntu, yaheza kumusambanya gaje muyamureka ndagusengere ndakwezi. Ebwe ntabyo murabona namuramenya amakuru. Umupasiteri akagenda agasambanya umukristo, agaca mubwira turazi ko je nasizwe amavuta, rero pfukama ndagusengera Imana ikubabari. Abapasiteri bahagaze kakubwira ngo Bibiliya ivuga ngo umuntu niyagwara muhamagara abakuru b'ishengero bamusiga amavuta. Siko birivuga muri Yakobo ngo nihagira umuntu muri mwe bwagwara muhamagara abakuru b'ishengero bamusiga amavuta. Rero jiranzwe n'ukuru b'ishengero nigiye mu ingo muri biro kuri mu gukura umupfu ndagusiga amavuta. Nashengero mwabonye muri Nigeria, ni muri Nigeria umupasiteri azana pasi kibase kinini kuri podium, pasiteri ba fake gaca abakobwa n'abagore bagaca batonda umurongo bagakura impuzu kuri podium bakabasha muri cha kibase muri karabozi imivumo, yagiye kuboza imivumo agaca basiga amavuta.
isi yaramaze gucurama, isi yaramaze kononeka. Aho hanze ibyo nibyo muri Nigeria, ariko hari n'ibindi bibera muri iki gihugu cyacu mu byumba bitandukanye. Utagira ijambo ry'Imana utanguka. Nutawe ufise agakiza, nyagakiza, uzonanigwa, kuko uzokwisanga ugushijwe n'umuntu yari kugukomeza. Ivy'Imana bive mu buzima bwawe bwose. Kubera iki? Aho hanze hari ibintu biteye ubwoba. Uyu mugoroba nashaka tuvugane ku gakiza, agakiza, nyagakiza. Haleluya, haleluya. Agakiza, abantu nibagikeneye agakiza, abantu nibagikeneye ijambo ry'agakiza, abantu nibagikeneye ijambo ribahindura, abantu nibagikeneye ijambo ribahindukiza, barapfuye bapfira mu madini, barapfuye bapfira mu mashengero. Ngo narakijije, wakakiza narakakiriye, kandi ngo umuntu akakira rimwe ngo biba biheze. Ngo kandi uyu umuntu ari muri Kristo nta condemnation, ngo uyu umuntu ari muri Yesu nta rubanza, ngo uyu umuntu amaze gukizwa ngo byose biba birangiye. Ngo naho wokwiba, naho wokwica umuntu, naho wosambana, ngo umaze kwinjira muri Yesu, gukatura Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo ijuru ngo burironse 100%. Wanguha ijuru si ry'abanyabyaha, ijuru ni ry'abagororotse. Asikudanganya. Ijuru si iry'abanyabyaha, ijuru ni iry'abagororotsi. Amen, amen. Mu rushengero ni kibanza ciki, muri eglise ni ikoraniro dukoraniramo tuje guhinduka, kugira ngo bikunde tuze duhindura abandi. Iyo tuza mu nzu y'Imana tuba tuje guhinduka, kugira ngo bikunde abandi nabo batwitegereje bahinduke. Sukuza ngo dushushe intebe, sukuza ngo tuzivunagure, nukuza kugira ngo duhinduke, hanyuma tugende hariya hanze guhindura ikibano. Haleluya. Sukuza gushushanya, ushusho mwicaranye, nukugira ngo uhinduke, hanyuma ugende guhindura. Ako niko gakiza. Twasomye iri jambo hajya mu Banyefeso. Haravuga ngo mwabire inkofero y'agakiza. Inkofero niki? Inkofero ni ikintu kigupfuka. Iyo ufise agakiza, karagupfuka, karaguhisha, karakunyegeza. Iyo umuntu yambaye inkofero, namenya ko izuba ririko riraka. Iyo umuntu afise agakiza, naho yoba ari mu bigeragezo, ibigeragezo ntabyumva. Iyo ufise agakiza nyako, ibigeragezo habwa ubushobozi bwo kubidomina, ibigeragezo ukagendera hejuru yabyo. Ariko iyo iri mu gakiza ka fake kakazuyazi, n'ingorane iyo zije utangura kurira, utangura kuvuza induru, naka ntiyafashije, naka mwishengero ntibambona. Ariko iyo ufise agakiza karagupfuka, waba waraye ubusa, ntiyagira umenya ko waraye ubusa. Ukazobona umuntu asenga, umuntu yinjira mu shengero, yagira inzara agatangura kugenda ararira, uzomenya utu agakiza ni karamashika. Iyo umuntu afise agakiza, naho yoba yariye cyangwa atariye ntabyo umenya. Haleluya. So kugenda avuga ibibazo byiwe byose abibwira abantu bose abonye. Apana, amenya kwakira ingorane afise, akamenya ubuzima bayemwo, ko Imana hari urugendo iri kiramucishamwo, akamenya ko hari inzira ariko aracamwo, akamenya ko ubutayu atari ikibanza cyo kugumamwo, akamenya ko ubutayu ari inzira itujana i Kanani. Iyo umuntu afise agakiza nyako, amenya ko ubutayu ni kibanza ducamwo twinjira i Kanani, saho kuguma. Naho iyo bari mu bibazo, agakiza karamubwira ngo tekana, naho utari kurajya uno munsi, ejo uzojya. Naho udafite icyo kwambara, ejo uzokwambara. Agakiza karamuremesha, kamuremamwo ivyizigiro. Oza muri cyubahiro ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Iyo umuntu afise agakiza, reka nababwire mwe abantu b'Imana, muri we ikintu kimuranga, afise agakiza nyako, agira ukuri. Iyo
umuntu afise agakiza ukazobona umuntu atagira ukuri nta gakiza azoba afise. Iyo umuntu afise agakiza nyako agira ukuri muri we, avuga iyo avuze ego iba ari ego, iyo avuze oya iba ari oya. Haleluya. Ari mupasiteri mwe ariko w'umutanzaniya, hanyuma avuga agakuru kamwe, aravuga ngo habayeho umugabo umwe, uyo mugabo yabana n'umugore babana mu rugo ariko atakuri bafitaniye batemerana. Haleluya. Ugasanga umugabo cyangwa umugore afise telefone irimo nka kode nk'icumi. Rero ngo uwo mugabo aja muri dushe yibagirira telefone muri salo, telefone kirasora, yamaze kwisiga isabuni yavuye muri dushe ari gusa yibuka kugira ngo umugore wiwe ntashobore gutora telefone ngo yitabe. Haleluya. Yavuye muri dushe yiruka kugira ngo umugore we abona telefone yiwe ngo abone abamuhamagaye. Haleluya. Bigenda gute ngo umuntu afata amapine n'amabuke n'ibiki akubita muri telefone kugira ngo abantu ngo umugabo wanje ntava abona aho tuvuga? We ntukijije. Haleluya. Ugasanga nta kuri kurimwo mu rugo, nta kuri kurimwo mu babana. Haleluya. Abandi ugasanga n'abakobwa kubera azi ibiri cyangwa abahungu ibiri mu matelefone yabo akubitamo mana y'wijuru. Muri galeri harimo kode, muri kuri WhatsApp harimo kode, mu makontakti harimo kode. Kugira ngo winjire aho hose bigusaba kode, kuko ntidushobora kwinjira muri telefone yawe. Nitwinjira muri telefone yawe tuzogera burya telefone n'ikindi gihugu. Telefone umuntu akaba yicaye hano atosiga telefone, ntibishoboka ko ayisiga. Kugira ngo ayisige naho arayibugara agashyirako amagufuri agashyira, kuko muri telefone yiwe nta kuri kurimo. Utumesaje twinjira ngo nta kuri kurimo. Nta muntu akijijwe muri we hatari mu kuri. Bishoboka ukijijwe ugira ukuri. Bwana sifiwe. Ugira ukuri. Birivuga ngo imvugo zanyu zibe izirunze umunyu. Iyo uvugana n'umuntu ibyo muvugana habe mukuri, muganira ukuri. Bwana sifiwe. Mumenye ukuri. Birivuga ngo muzomenye ukuri kandi ukuri kuzobaha kwitegeka. Agakiza kavuye muri vuga gukira. Haleluya. Iyo umuntu afise agakiza aba yarakize, numva nugukira. Mu Kinyarwanda nugukiranuka, kugororoka. Haleluya. Nimba ufise agakiza hari ibimenyetso byerekana ko gafise. Kandi nibikenewe ngo ninda kuja kubwira abantu ngo kandi murabona ko nkijijwe, ngo navyo mubona ko nkijijwe. Oya, singomwe ngo ninde kubibwira abantu. Hari ibimenyetso byerekana yuko wakijijwe, hari ibimenyetso byerekana ko wahindutse, hari ibimenyetso byereka umugabo wawe ko wahindutse, hari ibimenyetso byereka umugore wawe ko wahindutse. Nimba imico n'imikorere wari ufise kera ari ugifise uyu munsi mu myaka 5 kandi uri mu rushengero, hari ikintu kikibuze. Bwana sifiwe. Ndiko mbwira mwebwe, mbwira n'abandi bari kure. Si mwebwe mwenyene, hari n'abandi bariko barankurikirana bari mu bihugu bitandukanye. Iri jambo rikwiye kukubohora. Hari abantu bakizwa, agakizwa ari muhira, agakizwa ari muri korale, agakizwa ari muri eglise, mugabo asohotse hanze
imyitwarire yiwe nayo itandukaniye n'iy'abapagani, imvugo ziwe naho zitandukaniye n'iz'abapagani, amajambo avuga iteye ubwoba. Indahiro, hari abantu bari mu madini ari mu rushinga mugabo indahiro ukumva arandakanye indahiro. Iyo ukijijwe n'akanwa kawe karakizwa, amajambo uvuga, indahiro uvuga. Bibiliya iravuga ngo indahiro zanyu zibe ego canke oya. Haleluya. Ibijambo uvuga, ibijambo uvugira kwirigara ni nk'iby'abapagani. Ari umukobwa umwe twahora dusengera hamwe hajya ku Jabe. Kera muri 2013 hanyuma wakora repetition bo baba mu Ngagara, ahura n'uwundi muntu umwe muri eglise, bahura yambaye akabutura kera kagakora kagera nko ngaha, kera kabana cyane n'agapira ku buryo ushobora kubona umubiri w'indani. Acaramubaza ariko wewe ko nzuru aho nubona kuri kurahenera abantu unani ndatanzi nibwo yamubwiye atanu matanzi sine sindi umuntu uko umuntu aremye ntibamuzi mu yandi majambo arumva ko no kugenda gusa yogenda ari gusa icyo bimutwaye. Unani ngo ari umuntu atanzi umuntu ntibazi ukuntu ameze, wambara ukuntu wifata bikwiye kugaragaza ko bisa Agakiza. Hari igihe ura n'umuntu muriye hanze ati uyu ni ndani, ariko bari mu nzu y'Imana akabamba neza. Reka nababwire mwa abantu b'Imana, impuzu udashobora kuba wo kwambara mu rushengero no hanze no kwiye kuyambara. Impuzu to kwambara mu rushengero kuko ino nano mu rushengero, reka no mu rushengero n'abantu bari hano mu rushengero bakubona, hanze ni abantu bakubona, mu isoko ni abantu bakubona, muri karite ni abantu bakubona, muri vie ni abantu bakubona. None hano mu rushengero winyegeza nde ano kubuza leta wicara mu ntebe. Haleluya. Kwambara neza si ibyo mu rushengero ahubwo cyane kwambara neza ni ibyo hanze, kuko ubutumwa ntabwo tubuvugira mu rushengero, ubutumwa tubuvugira hanze. Haleluya. Haleluya. Ishikane Bujumbura ahantu niga ishuri niga umwaka uheze bateguye ikirori, baratoza amahera ati batoja ku kirori, batoja ku Musenyi. Nanje muri iryo shuri aho nari nijeje nyene nari gijijwe, nijeje nyene nari gijijwe. Hanyuma bateguye ikirori barambwira ati yo kudatanga amahera ntabwo tuzojana kuba ntamwana. Icyatumye ntayatanga n'igikindi rimwe. None aba bantu tutabeshanije kandi ishure ryose umuhungu wese yari afise umukobwa wiwe. Dogati none ani twagenda ku Musenyi, none umwe wese azoba afise uwiwe, nanye nzoba mfise nde? Niba azoba bagiye kunywa ifanta, bazoba bagiye kunywa inzoga, bambonye nk'ikirofa, bambonye nk'ikijuju, atagira kumwe wese yari afise uwiwe. Namwe byakurikiye bagiye kurara iyo bagiye kurara mu miziki. Hari ibintu ari ubuzima, ari ahantu Imana ikujana kugira ngo igupime, igushire ku munzane, irabe by'ukuri ibyo uvuga mu kanwa ko ari byo biri no mu mutima. Haleluya. Ko ari byo biri no mu mutima. Bwana sifi. Igihe kimwe ngiri muri Mozambique higeze kuza umugore aza kumbitsa amafaranga. Yararonka nko ku munsi nkabona nzaniye nk'ibihumbi 5 by'amaniti cash. Ibihumbi 5 by'amaniti cash ni nka tuwa 100.
buri mu gitondo nkabona yanzaniye ngo aya mafaranga ngo yambikire ashakiki akirambira ati ujya mudahura muzi kinda muntu aza gusumira hano misi yose aza gusuma mugabo ambwira ngo ndamubikira amafaranga akirambira ati ujya mugore ni ndayi numumaraya misi yose mugoroba aja mbasha nahari ahantu kuri Oseya baja gukora ubumaraya mwijoro imisi yose n'abatana akora ubumaraya gutafise umugabo ati umugabo tingaho muri Mozambique niko bimeze umugore arashobora kuja gukora ubumaraya akaza mu gitondo kandi afise umugabo ni maisha konde gusa ati rero igituma yaguha burya ariko arakurondera burya yaragushatse wewe wabuze byarakunaniye kubivuga kugira ngo ambeko ndagusabye arambe wewe uriza amenda hende buke kugira ngo ambeko kuntu byagenze twatewe n'abasuma mwijoro ninko baza kutwiba n'inkoho mwijoro bagenda batwaye amafaranga yiwe burya nahavuye ndayishura mu nyuma amafaranga hafi na 20,000 y'amatikashi 20,000 y'amatikashi menshi nahavuye ndayishura ariko Imana nasobanukiye ko ari Imana kugira ngo amveko naremenda yariha barayatwaye ariko kwari kugira ngo naswe akashambira musuye kunzana amafaranga urabona ko nayo wari wanzaniye bayatwaye ariko kwa kumenda henda buke kugira ngo tugiranire ubucuti tugiranire imigenderanire kugeza byambye ati naho uzoshaka ukabura yakoresha sindakeneye gihugu kugira ngo andonye kugwitwa agakiza mfise agasese hasi ariko nanje nari nagiyo nasenze Imana bose winjiye uhingiye wasenze Imana naho bari mu kazi uhingiye wasenze Imana oh haleluya umutifu umwe arambwira ngo aha uri muri iki gihugu atangura kunyereka ati nakora mubona tujya yaje ngaha yigira ariko yarananiwe anyereka nk'abantu 10 ndamubwira ati bariya ni bariya nanje ni jewe nagomba nakubwire ngo niba kwereka abantu bananiwe ibyo nibizoguca intege uzobabwire ngo ibyabananiye jewe nzohagaranda bineshe mu izina rya Yesu Kristo kuko mfise agakiza kuzuye nibi singomba ngo byananiye abandi wewe nawe bikunanire Imana iguha imbaraga zo kunesha ibyananiye abandi mu izina rya Yesu by'abandi batashoboye wewe ubishobore abandi bageze bakagwa wewe uhagarare ba Daniyeli bageze Babuloni ikintu cyambere babapimishije zabayinga agiye umuntu agutegeye kunda abagufasha babapimishije ibyo kurya kandi zari impunzi babahamagara ibwami ku kirimba baravuga ati Imana iratwibutse ariko nibamenya ko ari igipimo cy'Imana iyo umuntu afise agakiza nyako aracishwa ku gipimo kandi babwira Imana ntishobora gukora ikosa ryo gukoresha umuntu itigishije kugira ngo igukoreshe ibanzika kwigisha guca ku gipimo kugira ngo hagire ibintu runaka unesha bize bishoboke ejo nibyaza kuri wewe uzofise imbaraga zo kubinesha niwahura n'abantu bananiwe naho hantu ufise ikintu cyo kubabwira nimba Imana iri kiragutegura nk'umukozi wo kuzoyikorera ibanzika gucisha imbere ibipimo ikabanzika gucisha imbere ibigeragezo iyo binesheje oh haleluya iyo bitsinze ikuduza kwigarara ikuduza kwipeta ndagomba kuyu mugoroba Imana ibaha imbaraga zo kunesha isi
uneshe Satani. Babazaniye indya, kigeragezo cya mbere babazaniye, umwami yaravuze ngo nimubagaburire bajye bahage, ko turabona ko barishwe n'inzara. Nta muntu yoja guhereza umwami yonze. Bagati dukeneye abasore bari smart, abasore bafise umubiri mwiza, mubagaburire indya nziza. Ariko ba Daniyeli babyitegereje, oh haleluya, ndagomba ngo Imana iguha amaso yo kwitegereza, iguha amaso yo kubona. Babyitegereje ntibabiraba mu mubiri, babiraba mu mwuka, basanga ibyo byo kurya n'ibyo kurya bitongereye. N'indya zitekesheje inzoga. Ujyanye mu mahoteli, muze mwirinda gupfa kurya indya zo mu mahoteli. Hariho hose hari amahoteli batekesha indya amawiski, batekesha indya inyama bakazitekesha amawiski. Ntugapfe kurya ibintu byose ubonye hariho hose, ntugapfe kujya mu birori hariho hose ngo upfe kurya. Hari amahoteli batekesha inzoga. Inyama zijya inyama naho bari inyama igumye gute ukayitekesha ikiye ishayoro icisha biyombi. Rero biragusaba kugira ngo ugire amaso. Wowe ubonye bitukura, nico cyakwegeye Esau. Yabonye umusosi ukoze ibaraho hanze, imicopo n'umukeke bikoze ibaraho mu buyenzi no mu bwiza. Ama smartphone akoze ibaraho hanze. Aho ubona umuntu aguhamagaye n'ubuzima bibereyemo, akavuga ati we ndaguhinze, ndakugurira umudugu. Udafise agakiza wowe uhagarara. Unaniwe n'ubuntu buto, uzobona Benz Mercedes 0 km. Ndagenda batangarize ko Satani yogutanga ko n'amamiliyari kugira ngo uje muri Gehinomu, kuko niyakwica azoca byiza. Nakindi ashaka, abashaka gusa kuganye hanyuma kwica. Niko narababwiye niko Satani afata abajene, abasore, abakobwa bakiri bato, abinjiza wisanga winjiye muri circuit runaka udashobora kwikuramo. Ukisanga winjiye mu makrebe runaka udashobora kuvamo. Bakwinjizamo gute? Bakwinjizamo baguhendesha ibigaragara inoti. Haleluya. Isi ikakujana kubera udufaranga. Ikintu Satani yakoze ubwa mbere agiye kugerageza Yesu, ngo yamweretse ubwami bw'isi. Aramubwira ngo niwo mfukamira ubu bwami ndabuguha n'ibirimo byose. Byari bya Satani, byari iby'Imana. Ubutunzi bwose n'ubw'Imana, ariko Satani arabwitiza kugira ngo abushukishe abantu. Amwereka ubwami bw'isi, ariko Yesu icyo yamunesheje ijambo. Mwakiri ijambo ryo kunesha Satani mu izina rya Yesu. Muneshe Satani n'abakozi biwe. Amen. Niko Satani yafasha abajene, niko Satani yafasha ugwaruka. Araza akakwereka ibifatika, araza ukeje ukasanga winjiye muri yoga. Ukibaza ngo ni crème isanzwe, ariko usanga winjiye muri yoga, winjiye muri Illuminati, winjiye muri franc-maçon, kandi ubyinjiramo pole, ukisanga winjiye mu ndashobora kuvamwo, wamaze gusinya amasezerano ndashobora gusinyura. Ariko ufite agakiza nyako, agakiza gaca kugurura amaso yawe, naho byo bije bishwashwagira, Imana ikakubwira ati byo byose biriko birakayangana ntabwo ari zahabu, genda buke. Agakiza karakuyobora, agakiza kakwereka umuyoboro mwiza, kakakubwira ati aha naho kwiruka, aha naho kwitonda. Wanasifiwe. Ku bantu baba baragenze mu bihugu bitandukanye biteye imbere, mu bihugu biteye imbere
nko muri South Africa n'ibyo bihugu za Egypte haba hariyo amabarabara. Ayo mabarabara ntibyemerewe kuyagendamwo buke buke. Iyo ugiye buke buke muri iryo barabara ucibwa amande. Hakabaho n'ayandi mabarabara bisaba kugenda witonda. Iyo wirutse cyane baguca amande. Haleluya. No mu gakiza niko bimeze. Menya aho gukoresha umuvuduko mwinshi, umenye naho kugenda buke buke. Amen. Nigeze kubatera inkuru y'uruvo n'imbeba. Nibandi bayiba. Uruvo n'imbeba. Imbeba n'uruvo ngo vyarabana. Hanyuma uruvo rubaza imbeba tariko ko inzara yateye. We nkaba mbona ibigega byawe guma byuzuye. Niwonyereka usumira. Imbeba ibwira uruvo ati ibyo ni ibintu bisanzwe. Uzozinde kukwereka usumira. Kandi byo kurya birahari. Ariko rero turagi uze kunyitegereza. Baragenda bageze ku ikaburimbi. Imbeba ije imbere. Ibwira uruvo tukonza kujabuka. Kuba ariko nawe uza kujabuka. Imbeba ariko yabwiye uruvo ni mu ruzi. Rwarundi bwihindura. Mu kuvyara ruturika. Uruvo mu kuvyara ruturika. Baragiye akabeba kageze ku ikaburimbi. Kabanza kwitegereza epfo. Kabanza kwitegereza ruguru. Imbeba uzoyitegereze kwibarabara kugira ngo ijabuke. Ibanza ikaraba gutya. Kongera ikaraba gutya. Imana ibaha amaso yo kuraba epfo n'amaso yo kuraba ruguru mu izina rya Yesu. Yagize gutya. Ibirazabutsa nk'umuyaga. Igeze hakurya ibwira uruvo ati wabonye ikuntu naje. Nyaruka rero nawe ndakwereka ibyo kurya. Ruvo cyangwa kugira ko akundi rugenda. Rubanza kumviriza ukambakamba. Utangura kubwira imbeba. Ugati wowe kutaza nkuko naje toya. Wowe nubona kwiribara no hava ndari bomora. Ibanza kwishimikiza gutya. Uko nyene gwagenda gumviriza rugira gutya niko haji kamyo ikamira rucanira nyarusenyeranye. Reka ndababwire nutiruka aho bikenewe kwiruka ikamyo izokubomora kandi Imana ibaye kongereza umuvuduko wo kwiruka muhunga isi, muhunga ibyaha, muhunga abadayimoni. Bivuga ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Bibiliya tubwira Yosefu yarirutse ahunga icyaha. Yatiruka amateka ya Yosefu aba yarangiriye kwa Potifari. Ariko kwiruka kwiwe byatumye amateka ya Yosefu abandanya. Imana iguye kwiruka kandi usige abadayimoni, usige satani, usige abarozi, usige abapfumu bakwiruka inyuma. Ikintu cyose kwiruka inyuma ngo gigusubize inyuma. Imana iguye umuvuduko wo kwiruka. Mana we. Ahaduka iguye speed, ongeza speed. Oh hallelujah! Agakiza karatuyobora. Kakatubwira ngo hanaho kwiruka, hanaho kugenda bukebuke. Agakiza kameze nk'imoteri y'imodoka. Imoteri y'imodoka. Imodoka iyigeze ahantu haduga. Woyesha mu cyagata. Nibishoboka. Irakubwira ngo iki gitenzi umpaye sica hano hantu tugeze. Nereza vitesse yanje yaha hantu kuri musozi tukwiranye. Ndagomba ngo agakiza